turaryohe kubabona mwese ngaha anye mukuraniye ngaha anye ukuri muraduteye iteka bidasanzwe twongeye gushimira abaririmbyi bacu b'abarundi iteka baduteye barakoze cyane nabone hama iki giteramo ndibaza nkuko mubibona ngaho inyuma ibintu bipanze neza n'ikindi kintu nabo banda basiguriye gato umba twagiteguye mu mvo zo guteza umuziki n'ubundi imbere ndibaza ibiteramo bihurikiyemo abarundi gusa abaririmbyi b'abarundi gusa tubiheruka kera cyane na nico kintu twaciye twiyumvira tuti reka turaba ukuntu twokoranya abaririmbyi b'abarundi kubera turazi ko babishoboye barabishoboye barazi kuririmba baratwitavye bose abo twatumiye muga ntitwashoboye gutumira bose murazi ivy'uburyo ko bigoye bo abari mu kazi ivy'uburyo biragoye ico gituma twatumiye abo dushoboye kumvo z'uburyo twari dufise muga nabo tutatumiye turazi ko barabizi barazi kuririmba yego hama igiteramo kizoba le 30 décembre kuri stade Intwari hajya kuri Boulevard de l'Iprona bibarabara kizotangura saa 10 gushika mu gatondo jusqu'à l'heure yego nakoze cyane katubashimire kubona mwitavye iyi conference de presse ama ni ibintu bishemeye kimwe gusa mu ntumbero nk'uko Beirut yaduhamagaje murazi yuko mu social media habaye ibintu byo kuvuga ati umwe azoriwa 10 millions undi azoriwa 50 millions undi je sais pas undi angahe ni mu rwa rugamba rwo kwiha agaciro ngabo gitobivuga yuko bampaye 50 millions mugabo nkuko twabivuze ati nimba hahurikiye abaririmbyi igiteramo cyitwa cy'abaririmbyi b'abarundi gusa tuzogerageza dukore uko dushoboye nko gupushinga umuziki wacu mugabo nkajya ama entreprise cyangwa bajya abantu baba bazanye abantu bavuye hanze nimba bamuhaye ujya 50 nanjye bazoma 50 cyangwa ba 40 basi minimum so iki kintu Beirut yaraduhamagaye iratubwira turingorana bavuga ati twebwe intumbere yacu ni kwerekana urukundo mu ba musiciens ni kwerekana yuko babandi bazana abanyamahanga cyabo kuzana babandi biyumvira cyane yuko abanyamahanga ari bo bashoboye natwe yuko dushaka gushobora kandi dushaka kwerekana yuko tubishoboye so nibaza yuko ari mu ntumbere kwa kundi yo kwerekana yuko dufise impano kandi nibyo turabifise numuzoze muri suzugura canke ngo abantu baba influencing yuko ngo nta muziki mwiza uhari umuziki mwiza irahari nyinshi cyane nimba tuje hanze tugakora nimba baduvuza amateleviziyo yo hanze canke mu radio hanze ni kuvuga yuko tuzi gukora so je nibaza yuko iki giteramo nico kwerekana ubumwe bw'abiririmbyi b'abarundi kandi nkasaba yuko abantu bose bagishikira mwebwe muri ngaha mu bipartage mu biposte muhimiriza abantu kuza kuko natwe tuzokwitanga tuzokwerekana ubuhinga dushoboye ego murakoze cyane ego ndagize bwakeye ni vyiza ko ibi bintu bibaye nkuko my brother yabivuze ati iki giteramo ntawa ahawe ngo 50 cyangwa 10 millions ni hamwe twavuze duti abarundi dushire hamwe je natanze sponsor kuri zero nta na infra nabaye peye ariko nzoza gushira itafari mu gushigikira ibiteramo by'abarundi biraryoshye ni kuba twicaranye na brother Big Fizzo dufise intumbero imwe ni nkuko ejo n'ejo bundi namwe abamenyesha makuru muzokwicare
muvugane mugire ikintu kimwe inyo aba DJ namwe kuko mwese mukeneye kwiga ibintu byinshi mutaramenya sasa tutangurire ngaha murakoze iki kintu ça fait très longtemps tuyumviriye ukuntu bohuza abacuranzi ahantu hamwe tugakorana nkuko abagenzi banje bacuranzi babivuze ikintu cyari mu byiyumviro byacu kuva kera ngabona ukuntu twari dufise uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kubikora. C'est pour cela que je remercie beaucoup Berit hanyuma ibindi navyo aba journaliste n'aba DJ urabire ko exemple batangwe Beirut yatangwe vucyanye namwe mu bikurikize dukorane entre nous tuwe solidaire ibaza ko umuziki wo mu Burundi wotera imbere gusura murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri nk'uko wabajije mbega bazobona ya ndirimbo nakana bizovana na vibe sinzi ukuntu babiteguye bizovana n'ukuntu baba babiteguye nimba umuntu azotangura afise indirimbo naka ashimye kumuhamagara azomuhamagara hama havuyemo uwundi nujya ashimiye ko bavuze icyo ndirimbo bazoje nibaza yuko nta kibazo entre nous moi en tout cas je suis prêt umuntu wese twakoranye indirimbo mwakagezo zoidida ego nibaza yuko kugerekeye abaririmbyi ni shwa ya sukugara cyo kugirana cyangwa bafata icyo kibazo cy'abaririmbyi n'abateguye igikorwa. Murakoze kandi cyane nagomba nishure kuri ico kibazo mwavuze ngo ni kubera iki tutatumiye abaririmbyi bose mbo ndasubiyemo niho tugitangura iyi ni première edition no nari nabivuze kare ni uburyo bwaratugoye mugabo sukuvuga ngo abo tutatumiye ngo twabatumiye kubera batazi kuririmba nabivuze kare barabizi mugabo habaye imvo n'iz'uburyo ntibwabonetse mugabo nabo tutatumiye ndibaza presque bose twarabaye ama invitation twarabatumiye ndibaza muri deuxième édition igiteramo kigenze neza tuzobatumira bose. Yego murakoze cyane ndabona umengo baguma bambaza bya bindi nyene ikibazo kimwe nabivuze kare ni iki giteramo iyi ni première edition kigenze neza nkuko tuvyifuza mudushigikiye mu mwaka uza kizoba kandi ndibaza ni muri December nyene. Yego itariki sinzi mugabo ukwezi ndibaza ko ari December. Murakoze cyane. Hari ikindi kibazo cyabajije ku bijyanye n'abartiste mwagiye gute gukorana n'abatonyi b'iwanyu abo batonyi nabo bagiye gute gukorana n'abatonyi mu ni byiza cyane abasore babirimwo neza cyane tubwira ko tubakeza tubabwira ati mubandanye mubikora neza mukora amakolabo yanyu hagati yanyu muri mwebwe kugira ngo mugwize audience zanyu amakuru kote yacu Jeff Arias namubwira ati uyumva gute ko gukora na Petit Frere wawe kabisa ndicho novuga hama je nyumva fresh kuba nkorana na gusubira kandi gukorana na brother ibintu byiza bibereye ijisho mukwiye gukomera amashi kandi amen. Jewe vraiment murabizi umuntu wa mbere batuka ngaha bavuga ngo kube gukorana n'abantu bita ngo aba underground saba underground ari iryo zina muzoriga ni upcoming artist saba underground ko tubiraje twese turabandanga imbere ya Michael Jackson turabandground urumva ariko naba upcoming artist urumva jewe nico niyemeje hako ntangura gukubura hariya manza gukubura kai wacu
kugira hase neza nimba ari gukorana na bajya batoyi nuko natwe hari abantu badukweza ukuboko kubera iki natwe tuzokorera bajya abandi ukuboko mugabo bivanye na respect bivanye kuba reconnaissant yuko hari abantu badufashije kugeza n'ubu turafashwa je sinobihakana hari abantu bamfasha mu byiyumviro n'ibyo nokora so jewe vraiment wamye ari umunezero wanje gukorana n'abatoyi banje ziko babishoboye ndavuga nti jewe ava niko nja gukora hariya koko ntega uyi sige legacy ngaho ego turakeneye kwagura ihire y'umugabo tubanze ndayi wacu rero vraiment nakamwemwe kandi nzokwama mfisa kamwe muko gukorana n'abatoyi bacu